Airdrop ni amafaranga uhabwa ku buntu cyangwa ni trap? Reka tubanze tubisigure neza. Ikaze kuri Xmenya app, aho twigira uburyo butandukanye dukoreshamo ama application tukayabyaza umusaruro. Nimba utarakora subscribe bari guhomba. Menya neza, iyi ni part 1 twakoze kuri Airdrop. Mu mpera turababwira, mu mpera z'iyi video turababwira baza gusanga part 2. Eko bw'ibyo usabwa kuraba iyi video gushika uyirangije. Nta gutinda, reka duhite dutangura n'icambere. Airdrop ni iki? Airdrop ni igihe umushinga wa crypto-money uguha token ku buntu. Ati kubera iki uziguha ku buntu? Humura nahageze. Ni kubera ko ari uburyo bumwe kuko mumazamwo token ikiri nshasha kugira ngo abantu bayimenye. Ati rero hasabwa iki? Rimwe na rimwe urakora utuntu duke, indi rimwe na rimwe nta na kimwe bagusaba gukora. Akenshi bagusaba kwinjira muri link baba baguhaye ukayihuza na wallet yawe gusa byonyine. Ushaka kumenya byinshi ku bijanye na Airdrop, raba video ya Airdrop iri kuri uru rubuga nyene, iraza kurangira umaze kumenya ibitari bishya. Kubw'ivyo muri video ikurikira nzobereka ingene wobona Airdrop nyinshi. Rero kora subscribe ntuzucikwe na video ikurikira. Nimba wakunze iyi video kanda like, share, usige n'igitekerezo cawe muri comment c'iyindi video ushaka, c'ibindi vyiyumviro ushaka tuze dukoreko ikiganiro. Ciao ciao.